muri Fondation Pax Burundi mwaratanze umukandida muri basketball. Eske muramaze kumevaliwa ibibazo ibikorwa bigejeje hehe byifashe gute basket ikiratera imbere? Nagira ndababwire yuko umukandida twatanze muri Fondation Pax Burundi ibikorwa bikora neza cyane kuko muraza aho yahereye. Basketball aho yahereye murahazi, yashikiye Novid. Novuga ko yashikiye Darovid. Aho yashitse yubaka ibintu bishasha, ategura amategeko mashasha, amategeko federation igenderako. Nuvuga yahereye azero. Nuvuga yuko mugeze kuri stade ya basket nigira murabona yuko hariho akayabago. Abantu baratwenga arakayabago kameze neza ari byo kwishimira. Forma iri kirakoreshwa muri basket siyo yari yateguye gukoreshwa mugabo bivanye nuko kubona twitwara imubagije yadusiguriye kandi birumvikana. FIBA yamusabye yuko mu itariki 8 aba atanze umugwi uzoserukira igihugu ku mwanya yarafise nka president wa federation ya basket. Ku mwanya yarafise kugira ekipe zose zakirira iwabo, wacu usanga iyo tariki 8 yuko 8 zari kugera champion itarahera. Niho yacakorana n'imigwi barumvikana forma bakorerako kugira barabe ingene champion ishobora guhera itariki imbere y'itariki 8, maze nawe ashobore gutanga umugwi ushobora guserukira igihugu muri ziyankino za basketball. Kuri twebwere muri Fondation Pax Burundi turavyishimiye, turishimiye umukandida twatanze kandi turashima n'ibikorwa ari karakora. Mugabo twarabimusavye ko guhera mu mwaka uza byotangura kare kugira iyi forma tubona muri football aba ariyo forma tubona muri basketball. Ekipe iri Makamba, ekipe zose yakirira Makamba zironke zakirwa Makamba. Ekipe iri mu Cankuzo, runani ruduge mu Cankuzo, dinamiduge zose iyi forma nyene tumenyereye abariko bizogenda. Nibaza yuko yaratwemereye guhera ne prochaine ariko azoca ipanga neza kuko ibi vyatumwe nuko yashitse asanga ata amategeko atomo yahari, ibintu byose yabihereye azero. Nico gituma mubona byagenze kujya sino muri rusangi. Turashima kandi turakenguruka. Murakoze.